so wadushikane hariya mu matsinda yingene baraye batomboranye tubice ko gato hamaduheze twinjire muri CAF Champions League namaze kwanda bimurungikira umusore abiduhe kugira ngo umuntu ashobore kubicako neza cyane. Edi Christian ari Amatsinda wayabonye gute agiye kuba mu gikombe c'Afrika? Ni nabonye harimo itsinda ry'urupfu. Abonye harimo itsinda ry'urupfu. Ngaho nyine. Uko niko nabimuhaye Clovis. Sha. Maroc bari kumwe na Mali, Zambi na Comore. Ana equipe ishobora kuba akazi ni Zambia ntago ari Mali. Mali hagira cyakomeye. Mali. Iracakomeye nta Mali yagiye. Sure. Yego kabisa. Ariko ugereje kuraba nk'iri tsinda nico gituma nako ndakubwira ugereje kuraba nta Amatsinda yose mvago hazogaragara mu inkino z'amashoka kuko uravye nk'iri tsinda nkuko agafoto gakunda kuba gakoreshwa akafoto ka Pepe Guardiola kwinwe ritabi ahari mu gihe gutwara treble umugabo yagiye yinwe ritabi bwatemeze neza cyane bari kubona uburyo akadarapo ka Maroc kari mvago kari muganga ka Pepe Guardiola bivuga ko mu itsinda rya mbere Maroc isa nk'iyorohewe iri mu nyishu cyane Maroc iraza kubikora akazi ishobora kwiroturuva baranezerewe ishobora kwiroturuva matches zose bazabire muri vacances nukuvuga ngo Edi Christian dohe analyse ya ku itsinda rya mbere iri ni itsinda novuga ngo ritaza kwa rigoye kuri Maroc mes chers amis nimba hatari kuba ukwiregagiza canke se ikiniki no turi kubona uburyo equipe ya Maroc yubatse ni imwe muri equipe nationale ifizi cyo no kwita abakinyi beza sibyo n'ikintu cyo no musikiza kubongereza inguvu ni riza juno mugabo bitwa ni Brahim Diaz wa Real Madrid ndibaza ko iraza kwiba kane ya mbere bari kumwe nawe sivyo ntiza kubika mvango kandi yakira Maroc yo ya mbere sivyo yagiye genda ufashe Patrick mbona ibire bitari kunkundira jewe tukende kurabisike Maroc muri zinko zo konteke bigenje gute bari no faute sans faute meme no mu migwi y'abakiri bato no mu migwi y'abakiri bato nimwe mu migwi novanga ibigize ibimeze neza cyane gose rero ugereje kuraba projet ya Maroc ukacuraba eske izi equipe nazo bari kumwe zibazifashe gute Chiporoporo Boys yo muri Zambia sivyo Chiporoporo Boys ni equipe uno munsi utokwizera imyaka 2 canke 3 muri nze muri ako Zambia irakomeye mwaba irakomeye mugabo se equipe ushaka kwizera imbere yega turi kuvuga tugereranya iyi projet yivango yandi canke se iyi equipe ya Maroc rekurabe qualification za CAN ndavuga iyi Maroc bari mu itsinda rya kabiri umve equipe bari kumwe na Gabon, Republique Centrafricaine na Lesotho. Inkino standard 18 sur 18. Ibitsina bingaye bari bazigamye 24 mon cher ami. Equipe ya kabiri yari Gabon. Yari ifite ibideni y'ibitsindo bibiri n'amanota 10. Ino equipe ratandukanye. Ratandukanye cyane. Imva ngo uvuze Zambia. Kuko nimba turi kwanaliza iri tsina rya mbere turaba inguvu berekanye muki inguvu berekanye mu nkino za qualification Zambia barondera tike ya kane mu itsinda ryabo bari kumwe na Côte d'Ivoire bari kumwe na Sierra Leone ndetse na Chad bahejeje mu iryo tsinda na mota 13 barusha inota rimwe Côte d'Ivoire baziganye ibitsindo bitatu mugabo Côte d'Ivoire kabiri ziganye ibitsindo 9 sivyo ni equipe ugerageje kuraba inkino zose bakinye Alex Terry ndavuga Zambia Alex Terry batsinze Chad sivyo Alex Terry batsinzwe mvago batsinze Sierra Leone Zambia Alex Terry kandi banganije na kwijuna ya gatanu banganije na Chad kwijuna ya kane batsinda Chad kimwe kubusa
Zambia à l'extérieur batsinzwe na Cote d'Ivoire 4-0 mugabo bacaza gutsinda Cote d'Ivoire muhira 1-0 ni equipe sivyo ni equipe ugeregeje kora mu itsinda barimo none kurambira ko Chad na Lesotho zari kuza gutanga challenge hano Zambia ari kurukana Cote d'Ivoire hari mepi hari ibihugu ngaho ku mugabane wa Afrika cyamaze kuba bihindura ama projet yabo je nemeza neza ko iri tsinda riraza kuba ritungura abantu igihugu hano mbona yuko gisa nikiza kuba gisanzwe ni Mali Komori Mbariza ko bisa areka Komori rakaze Komori iri hejuru Komori rakaze yego kabisa Komori ni muravure muyiharura nariko nda match baheruka gukina ni muraba bakinyi ifise Komori murabe motivation ifise Komori kurambira ahantu Maria Sosa ari yambere mu itsinda mu Mozambique nimo Guinea Bissau frere Komori itandukanye na Guinea uno musi mu ntunganyo Komori itandukanye Komoro ego mugatura ego abwira itsinda rirakomeye it's about project bugira itsinda rirakomeye it is not uvyumvira ngo ni izina ngo niki Komoro kuri project bafise uyu munsi Mali bafise amazina nta project nka Komoro bafise ikintu kibe gusaba hizi equipe ya Maroc yarabasize pe Maroc yarabasize nivyo babarakomeye yarabasize mugabo ikindi nariko ndaraba Komoro nabo equipe gashaho yiruka gukina na Madagascar gatsinda Madagascar kimwe yiruka gutsinda 2-1 equipe ya Gambia twabonye yiruka kunganya kimwe kukine na Tunisia no kuvuga match zibiri bakinye ari retour muri zino nkino za qualification Tunisia bayitsinze match imwe bayisanze muhira hanyuma Tunisia igiye kwa Komoro iranganya urumva Komoro imbere ya Gambia yanganije rumwe itsindwa rumwe imbere ya equipe urumva niko ndabizindi nkino bagiye barakina baratsinze za Zambia baratsinze Kenya 2-0 rego no musi baratsinze Chad kuno mugabane wa Afrika muri projet baruta Mali mugabo Mali fisa amazina uno musi uri kuvuga none sivyo uno musi uri kuvuga imigwi batsinze canke sibiki ndavuga Komore nenda kuzana Mali si muri preparation none je nabwiye ati monshera Guinea Bissau nivyo uno musi barimo kajagari muri equipe nationale yabo Guinea yoyo Guinea iri hasi sivyo yego Mozambique bayisanze mera Mali itsindirayo sivyo bundi no bukirebe buto babasize kimwe kubusa hanyuma batsinze Swatini 6-0 mugabo baca batsindwa na Mauritania kimwe kubusa banganya kari na Mauritania busa ku Komori yasoka muri itsinda ryanyu Edi shairi sinda bano kunyene batondetse ukunyene Zambia okay duhe mu itsinda rimwe Maroc bwira abantu timbona bizogenda uko aha Maroc ashaka gusoka ari ya mbere Zambia ya kabiri Mali ya gatatu Komori ya nyuma Maroc iya mbere Zambia ya kabiri Komoro orindira jewe Maroc iya mbere Komoro iya kabiri Zambia iya gatatu Mali iya kane itsinda rimwe Maroc iya mbere Komoro iya kabiri Zambia iya gatatu Mali iya kane wateguye yarateguye muta twagiye kwa Patrick aduhirinde itsinda soa bantu batwumviriza soa n'izina ry'umutekinisiye wa hano ntibacumva ko tuvuze se wabo se wabo ntibacumva ko ari se wabo duhe production ya kuri itsinda tugende dukubita itsinda rya kabiri ririmo Nigeria Tunisia u Rwanda ndetse na Tanzania akora umunsi nabateguriye utuntu tumeze neza muraharira Jose Mourinho avuga ati ibararira kwa byanka bikunda ibararira kwa byanka bikunda Tanzania kasongoye Tanzania ahubwo mubi ubwo we ni Nigeria niwe maze kubona umengara aho iri tsinda rero ni igibidadi bose bakina ibintu biziritse bose kandi bagaragara nko ari beza mugabo Nigeria Tunisia Uganda Tanzania ariko hano ndamahirwe Uganda nabo bagaragaza ico bashoboye Uganda bigaragara ko bafite generation leader generation bateguye ni kimwe mu bihugu muri Afrika y'ubuseruko muri football ndibaza ko bafite generation igeze gutanga umusaruro Uganda Uganda mugabo kaza kubara akazi gakomeye kuko Nigeria umvise ku izina yaba na squad Victor Boniface yaba Victor Osimhen ba Demora Lukmani ni equipe y'amazina kuri mugabo
amazina yabo atari gutanga umusaruro muri equipe nationale biragoye Koze niwe yigeze avuga ngo nitwavaho ino generation Tunisia- ataki tubahaye Tunisia iri mu migwi y'abara bisanzwe sikomaze kubibona ashane mwino Tunisia minsi kweri iri mu migwi y'abara bisanzwe ni cyane mwino minsi hano niho bashira imbere ya Egypte tufate nk'ubahuriye nko mu itsinda Maroc Algeria Egypte na Tunisia Tunisia yasohoka atari match nimwe batsinze muri amahigwe umugwi yuhe mw'iri tsinda Ombo uretse ko niteze comeback ya Nigeria mugabo hano ndabona ko Uganda ishobora kuza igatanga challenge kabisa mwari no tsinda kabisa bafise Uganda generation nivyo nta mazina akomeye bafise Ego. mugabo bafise generation yateguwe kandi maranye igihe kinini ko yavuze nyeri football no gutegura Tanzania nabo bari kugenda basubira inyuma no munsi muri Tanzania bari football inyuma yabo kabisa. maklebe Bariko cyangwa se baraja bari inyuma. gusubira inyuma Nigeria nivyo nabwiye imvugo igaragara ku mazina so ari kwirira amaselfie muri technique iza- mutipe zije tsamushobora Urumva, Nigeria igaragara ko ifise kazima amazina. yagatanze Eh. aba yakoze Nigeria igaragara kuba ifise amazina mugabo ishobora kukwita comeback muga mu gihe yoza nkuko yatweretse ubuherutse muri Cote d'Ivoire burya muri Cote d'Ivoire ntiyari mbi rega ntiyari mbi Nigeria yari nziza yari nziza cyane. ahaje ku ruhande rwanje ko mpanga Mhm. Nigeria nibo ba mbere mw'itsinda uwa kabiri ni Uganda uwa gatatu ni Tunisia uwa kane ni Tanzania yego Tunisia ku mwanya wa mbere Uganda ku mwanya wa kabiri Nigeria ku mwanya wa gatatu Tanzania ku mwanya wa kane aduha irindi tsinda mugabo dukubita irindi tsinda niryo dushobore kuba turi Jaco ijya Pepe n'ijya Mourinho yahejeje kuri duha agafoto ka Muri Thierry Henry agaruka rimwe rya mbere abantu bari agaruka rimwe rya mbere oya Mari iya mbere ariko Maroc ni- Mari Zambie Comore Mari ni irya mbere ariko Mari mugabo kanura igisho tahanu nzohava wabonye ko Marino atanzohava wabonye ko Mari- Marino wundi ariyo Mari ari ifise ifise ikibazo. ikibazo gikomeye cyane yisanze ahantu Mari iri kumwe na Komoro na Zambia ni ukuvuga ngo muri ino kane barakubwira bati ikane 2025 itangura mu kwezi kwa 12 barakubwira ati igihugu kidafise projet igihugu kitateguye neza kiraza kuba kigaragara kuko twabonye za Guinea Equatorial zikubita kabisa ama equipe akomakomeye tubona ama equipe yateguye biriko biragenda neza aduherere irindi tsinda tugende ducako ku munsi w'ejo twayavuga abantu ntitwagira amahirwe ko yabereka ego ariko bariko barayabona ubu bariko barayabona nibaza mu kiganiro baziko bayabona TRC abone hatari mambo ni hatari Bari kurunguruka. akagabo kitunye Kari kurunguruka. inyuma y'uruhome atahanu ko nakwiye karabisha kuhaje ijisho rimwe gati hajya haboro bajya Asasi bajomanda gikura. ati ndabisanga Senegal DRC Benin Botswana DRC raza ko ari itsinda rikomeye Senegal Ariko- Congo Benin Benin n'indi Botswana. migwi ifise projet bari gukora kuri projet kandi bari gutanga umusaruro igoye gutsinda hano Botswana irabijya Botswana iraza kuba ikiraro kabisa ariko Congo imeze neza Congo imeze neza kandi iri seri igiye gutanga challenge Gatanga kuri kazi ahubwo Senegal niba Senegal gifise kakajagari kabo muri vestiaire na Paris Mendes no Congo. wavuyemwo na Paris Mendes no wavuyemwo ukongera ko umugabo azwi ku izina rya Pape Matar Sarr dakanganye ukongera ko umugabo azwi ku izina rya Sadio Mane ariko agenda hera ni Senegal attention nabo bagabo Samari Diallo ariko atasiyo Senegal bafise impano Samari bamakuze Diallo ameze yes neza n'abapeti uno musore wo muri Everton Iliman Ndiaye Iliman Ndiaye kameze neza ba Simon Adingra adashobora guheka mugabo no munsi Simon Adingra ni Cote d'Ivoire Simon Adingra ni Cote d'Ivoire no munsi Amadi ni ba Pape Amadi Diallo Matar ndakwaza Amadi Diallo Amadi ni wa na Iliman Cote Ndiaye d'Ivoire Amadi Diallo no Cote d'Ivoire Amadi ni wa iyi Cote Senegal abakinyi bari guhera nubwo ngoma ndabibabwira ni mu vyumva Amadi ni wa iyi Cote Senegal abakinyi bari guhera birasaba ko baza kuba baduza bari abana bakiri bato niyo mpamvu babonye ku Burundi baze bupeti bwa 19 21 barabuha umwanya kugira ngo burya Senegal ikintu ca mbere bafise ni projet ni projet buri kanya bashaka kukuzana n'izindi mpano zitandukanye ugatangara hano Congo kongira bajya Congo basobetse Congo kabisa ati sha Congo ntabijya pe Congo imbere ya Benin Congo imbere ya Botswana asha Congo ntabijya pe boro nta gihugu mw'iri tsinda kirusha nta gihugu mw'iri tsinda kirusha ariko Congo umukinyi wa mbere mwiza bafise ni One Wis Senegal rigura n'ibibazo bya Pape Matar Sarr muri Tottenham Hotspur byansi uretse Pape Matar Sarr Idrissa ninde Gana mukinyi Gueye w'umunyasenegal kino gihe twavuga ngo ameze neza na mushira Paris Mendy muri Baragiye. Rennes ntibiriko birakunda baragiye kivuze ngo Urumva. Congo hano mw'iri tsinda ririmo Senegal na Benin na Botswana
Kongo abantu baze kuba bayitega sero bahizbe ni bet ano munsi hano baza kuba bafise umusore twari Mane Ndiaye waza kuba ameze neza cyane muri Senegal ntabwo uri yoheka Senegal arayiheka tu mu gikombe ca Afrika ntacu twigire nirindi tsinda reka tugende hano Kongo iri kurunguruka ati ati hajya mugabo harimo agatwengo oya kwa kuniye umuntu agiye kuresha oya Kongira neze zarabati bujya bupetije ndica umuntu kabisa ariko murameze nabi iyi ni Komoro bongeye kuzana Komoro nese nabwiye Komoro iza kubiyatse yahazutse ryazutse irabiyanywa nino oya ifise stress ifise stress ino ya Maroc marinaza ariko bayirengeye ariko abantu live bari guca bari kujya akantu kameze nk'imbe bagafise mu maso ameze nk'umuntu amaso karize nimba bataya oya nimbwa yatose oya Komoro hano irabijya zese sabwiye ko iza kubijya twibandanyirize Komoro ababeshicuza kubasanga mu matsinda nyene kuko umunsi wejo twarabivuze ntitwanabiteba Zambi izobabesha Komoro ifise stress ariko tugaruke tujya hano abantu bari kuri FM n'itsinda rimwe Maroc Mali Zambi Komoro aho bigaragara yuko mwishusho bagerageje kwerekana Komoro idarapo rya Komoro n'agakoko gafise stress cyane ni itsinda rya A iko aduhe so akandi gace Ramini Yama arakorotse Egypte kuri Angola South Africa Angola Zimbabwe Romonde Paranquille Romonde Paranquille hano Angola iravuga ati nguye impande ya Zimbabwe South Africa na Egypt natsinda kumengorira hano ni Angola Egypt South Africa Angola South Africa bazinyira mini ya Mari ni karamini ya Amerika kiri gatoya katangaye kicaye ku gatsi nayo ko Zimbabwe hani bangamiye gusumba nako nuzenya gusumba ajija ninde ariko oya vuge no migwi 3 Angola South Africa Egypt equipe ya mbere ikomeye ni Egiputa uvyemeye niyo irasanzwe ni Egiputa South Africa please Angola Egiputa ntuyemera yatsindarira nago yino tsinda ni migwi 3 ni 3 nivyo Egypt rero mugabo hano Sauza ikazana ivyo yatweretse muri Cote d'Ivoire irabamara nahangorera girakomeye ni nangorira Egiputa bavuye mu itsinda bafite amanota 18 Botswana ifise itsinda rero B ririmo Egypt South Africa Angola na Zimbabwe kandi iraza kubiryosha kabisa aduhirinde itsinda Ramini ya Mari turiya twinyowe arabya bitama zifotoro ni zimwe zitrendinga kabisa ni hatari Zambi avuga ko nyiyambe Zambi etape par etape iyo barayimaze zine zose barazikuyemo zine zose barazikuyemo Komoro na Zambi ati je ntimunzi ninde yari yatoye Mali na Maroc muri mwe wewe uradutsinze hano abwe ati hano Komoro naka ngo muri itsinda abatoye Mali je navuze ni navuze ati Maroc iraza ibi ya mbere Zambi kurikira Mali kurikira Masharika turindira ariko je kurande gwanje Maroc na Komoro barabaye doha kandi so our VP Zambia what are you doing yamureke beneri cyo bita mu gifaransa kwiramanta tino nka bijya biboro kabisa nka byagenze gute twisange bene barayiringanije ni itsinda abantu bari kuri FE ariko mugari no Senegal RDC na Benin na Botswana aho bigaragara ko Benin ifise stories abantu muri YouTube mu bamuri kubibona ibyo tuvuga ni itsinda rya D bakuzaniye umugabo yambaye ikoti n'ishati mu maso agaragara nyene nk'uwa Joreo hari ukuntu bakunda gushaka umutwe wa Mbappe agitangura muri Real kuri kano kagabo vya kweli barakunda gushaka umutwe wa Mbappe hajyanye neberekana Mbappe ati kagabo karamamaye aka karamamaye cyane ngo kabisa atuzanire nta nkeka ndazi kafise utundi tuzanire utundi hano turateba ku mugabane wa Afrika abantu muza YouTube mufise akungoka dasa inshuti yayi Tanzania nako Tanzania yatsinda ryasi nabyo kwana kwiza kuba ahiramigwa pe cyangwa bikunda inshuti yayi dayihonye ni Tanzania agapeti kari umugabo ariko ararira umusozi ya Koroski hanze apana gukorokera mu Tanzania mu itsinda rimwe Nigeria Tunisia Uganda
nayo nyene barimwo muri itsinda C bari kurira kabisa bidasanzwe tuvuga ati no nahantu tuzoharengana aduhirindi itsinda dukubite twigira muri UEFA Champions League Niko kabisa Tanzania bari bafise projet wabona yuko menga ziko zije imbere ariko siniba sinzi ukuntu vyagiye kuva batandukanye na Etienne Ndayiragije kuva batandukanye na Etienne Ndayiragije Tanzania vyaranze bayirengeye Egypt South Africa Angola Zimbabwe adoha kandi so agenda nyarusa twirenganire ya matsinda naye abantu bo kuri FM ku munsi w'ejo twarabwira kuri YouTube twabazaniye kabiri Zimbabwe kabisa ano nimba ari bitaro yisanze imbere ya Young Africans Zimbabwe kuri Zimbabwe rya B hagati ya Angola Egiputa South Africa ndetse na Zimbabwe aba nibo bisanze mu itsinda rimwe muta Zimbabwe ni kasongo yeye ayibonye ntavugwa kabisa hari ukuntu babitondetse batondetse uko nyene niko nibaza ko bishobora kugenda Egiputa Angola South Africa Angola Zimbabwe na Zimbabwe nabonye ku rutonde naho bagize Angola Egiputa South Africa na Zimbabwe no kuvuga amagano ataratangura batondetse alphabet aduha kandi itsinda rya B itsinda rya B ariko ibintu Senegal bayitunze urutoka ati uraduha umusaruro canke bigenda gute je nawe ugiye ku Senegal igiye kubaho nabi navuga iti je abakinye kumenga baraheze mane ntakiriho Senegal nabagiye kiza kubimeze nabi sinzi ko muri kubibona ni atari kabisa adoha kandi Senegal DRC Benin ndetse na Botswana mu itsinda rya D nuko kuri YouTube turamuritsa amatsinda yego kabisa Tunisia mu nyishu itsinda rya Cote d'Ivoire na Cameroon ibyo risigaye barizane Clovis arizana ko turamaze guca ku itsinda rya Comor Mali Maroc na Zambia rya mbere turamaze guca ku itsinda rya kabiri rya Angola Egiputa South Africa na Zimbabwe 22 sawa ngiri bayibonye Mozambique bari kuyihamata Cote d'Ivoire Cameroon Gabon wano kunye uko ni muri buri reka hano Cote d'Ivoire irasoka rya mbere nuko nyene urano kubatondetse kunye erega nitwe twabitondetse se kumengo ni muri kubitabo muri groupe F wa mbere Cote d'Ivoire wa kabiri Cameroon wa gatatu Gabon wa kane Mozambique ka Mozambique bariko barakabwira ati basipfa umunwa mata amosozi yakorotse mu maso doha kandi ka tukende dukwakwanya kabisa iyi ni kane dutanguye kumotesha kuri PJ Classic F shaizo biryoshe kabisa turiko turamutse ingena amatsinda agenda ya Botswana birangiye bigenze uko edi ya Botswana hani italamba lolo iranwa amazi pe bandanye Clovis abandanye kabisa ndaza aragenda kuri Uganda si bibi cyane reka imbere ya Nigeria na Tunisia na Tanzania ubaza ngo biroroshe adukwita kano ko muri groupe E edi tuko pamoja Sudan itsinda rya Algeria Burkina Faso Guinea Equatoriale Sudan yawiti abendi firakirika icupa rimwe iragiseguye irindira ibintu bibabaje kugwa nko muri pure nk'iyi ugiye muri kanusa imbere ya Algeria na Burkina Faso ntacu uvuga na Guinea Equatoriale nayo nyene irakaze buryo irakaze ariko kabisa uko niko turi kumurika amatsinda kuri YouTube kuko ku munsi w'ejo FM abantu twayaje kuba tuyavugira itsinda rimwe Algeria Burkina Faso Guinea Equatoriale ndetse na Sudan aduwe muri groupe F umugabo witwa Soa agenda muri ka groupe E na F ngo gabo biraza kuba bemeze ko bayifata ati oya byanga bikundura kina ati kandi sokere nigiye ati byanga bikundura kina match byanga bikundura ariko byagaranye yagize resistance ka tubiko ko Mozambique izo havi bangamira Gabo uko barisanga mu kibanza cya gatatu
azinyarutse cyane azinyarutse genda nazikubitira Cote mwanyarutse d'Ivoire Cameroon Gabon na Mozambique yagaragaza ubuhinga bwiwe Guinea Equatorial imeze neza cyane yakoresha amenyo byanga bikubona wapi nibyo bindi urubukura babara ugateka sinihekenya rero uja guhekenya nk'igicamba kugira ngo ntubabare hanyiko ati rero akarero ni Cameroon ati ayego kabisa ati urankubita Sabo Bakari hariye yatwijisha ati urambona Adingra abwira Adinga cyangwa se Amadi Diarra ati Petit nora kuri kundabira hasi abantu muri kuri YouTube tubamurikiye amatsinda kabisa kuri PJ Classic FM bazora natubwira baraze kunatubwira nakekano kabayo Uganda ngo birapfuma kuri Tanzania ndi irakoze Thierry Nairobi so agenda muri kanyarutsa nta kibazo iri nitsinda mu Cote d'Ivoire Cameroon Gabon ndetse na Mozambique atumurikire Burkina Faso nshuti ya Hedi kwibona wabonye ngene meza ati ndaziresharisha buhoro ziraza kwemera Burkina Faso Algeria imeze neza cyane ati andi babarao ati handi mu nyisho kabisa kabisa iri mu nyisho Algeria yego cyane iyi part gahunda rero nuko bagiye aba baratashe zagana na zagine abana baje kuraba muri makaba araje ati naba bagiye ko mbona ibihugu byari byitezwe ariko ibintu birimwe n'ibigwanisho bikomakomeye inkoni amacupa Togo ngiri yari kabisa ibi nibigo bitagira amahirwe ariko babirengeye kabisa ziri amavingo uri kuzibona kane rero iraba ndabona n'inkino kalendriye yaramaze gusohoka uko imigwi izogenda irahura nuko igenekerezo rya 20 mu kwezi kwa 12 n'inkino zokinwa equipe ya Maroc bazokwakira Comores Gechisa 3 z'ijoro Mali bakire Zambia equipe ya Egiputa bakire Zimbabwe equipe ya South Africa bakire Angola Nigeria bakire Tanzania equipe ya Tunisia bakire Uganda Senegal bakire Botswana RDC bakire Benin Algeria bakire Sudan Burkina Faso bakire Guinea Equatorial Ivory Coast bakire Mozambique Cameroon bakire Gabon izi nizo nkino z'umunsi wa mbere muri kane zotangura igenekerezo rya 2021 ukwezi kwa 12 2025 turamutse Egide Iburinga mukunzi wa